Ikigo kiraba ibidukikije OBPE catunganije i Bujumbura kuri uyu wa 15 Ruhuhuma umwaka wa 2021 uruganda ku bijanye n'ibinyabuzima bisanzwe bihingurwamwo imiti bijanwa hanze. Dieudonne Ntashavu yatanze icigwa muri urwo ruganda aratubwira hanini intumbero nyamukuru y'urwo ruganda. Kuno munsi uri hejuru twatunganije uruganda rwari rwerekeye abasanzwe bakora ku maduwane, ari mu ntumbero yo gushira mu ngiro amasezerano Uburundi bwateye kw'igikumu y'Inagoya. Ayo masezerano rero n'amasezerano aje gufasha ibihugu biri mu nzira y'amajambere, kubera ko hari ikintu cagiye kwibonekeza ko ibihugu bitunze cane vya rutura byaza mu bihugu kiri mu nzira y'amajambere bigatora ibintu, hanyuma bimaze gutora ibintu umutungo kama ry'igihugu bikagenda bigahingurwamwo ibindi bintu, hanyuma ivyo bikaba ico gihugu cakuwemwo ibintu kitabizi canke ugasanga nubwo coba kibizi ntikiramenya neza amasezerano. Hanyuma rero duca tugira tuti ni vyiza ko dutunganya inganda ku bantu batandukanye. Uruganda rero uno munsi ruje mu rukurikirane rw'izindi nganda zatunganijwe. Hari uruganda rwatunganijwe ku bashakashatsi basanzwe bagira ubushakashatsi ku miti y'ikirundi, hanyuma hari kandi inganda zatunganijwe kuri abantu bavuza imiti y'ikirundi, hari kandi n'inganda zatunganijwe ku bafata ingingo. Mugabo mu nyuma rero tuza gusanga ibyo biza bo hanze baza bagatora bica ku maduwane. Rero tubona ko ari byiza yuko abasanzwe nabo bakora kuri amaduwane bomenya koko ayo masezerano Uburundi bwashyize ku gikumu, hanyuma ikigiretse kuri ico bakamenya uruhara rwabo mu ntumbero yuko atakintu coza abantu boza hanyuma bagatora ibintu, bamaze kuja gutora ibintu bakabitora atamasezerano akurikijwe, bakaza kubihinguramo ibintu twebwe tugaruka tukagura kandi ku giciro kivuna. Niyo ntumbero yatumye dutunganya urwo ruganda kuri abo basanzwe bakora ku maduwane. Aya masezerano y'Inagoya ni amasezerano akomoka ku masezerano mpuzamakungu araba ibinyabuzima. Muri ayo masezerano naho ku gace ka 15 karavuga ko ibihugu bibwirizwa kwitunganya kugira ngo birabe neza ukuntu ibinyabuzima byavyo byoza birakoreshwa ku nyungu za bose. Rero nubwo atategeko rihari, ayo masezerano abandanya akora, ariko twebwe mu kigo kijejwe gukingira ibidukikije OBPE hariho itegeko rimaze gutunganywa, ryaratunganije itegeko kugira ngo yerekane uko abo bantu bagomba ibintu ngaha ayo ressources génétiques mu ntungera kivuga uko bayashikira. Hanyuma iryo tegeko kandi rikaza rikerekana ko ukuntu inyungu zibwirizwa kugabangana kugira ngo yaba uwo muntu arondera ico kintu cyaba igihugu canke umwene gihugu nawe agire icaronse, kuko nkuko ari nabivuze ibyagiye bakenshi ugasanga baraje maze bamara guhinguramo ibintu babigurisha umwene gihugu canke igihugu ntikigire ico kihakura. Rero iryo tegeko ririho. Ico tugiye gukora nuko tugiye kuvugana n'ababijejwe kugira ngo noneho rigere ku zindi ntambwe rizoshike naho ritegwa ko igikumu. Umwe mu bakorera mu kigo OBR asaba ko nyabona hoboneka aho bakorana mu kigo OBPE kugira ngo bamenye ivyo bashobora gutoza ko amakori. Rero kugira ngo abajejwe ivyo bigo bibiri OBPE na ministere kugira ngo badushirireho abantu badufasha, kubera yuko murazi umuntu ntiyomenya vyose. Haraza produit chimique, hakaza produit alimentaire, hakaza vegetarian, hakaza
donc tubisanze kumenya byose mugabo nk'icyo gisata ko mwari mwiyumviriye gushiraho abantu bakiraba kumbibe mwokora rwose kugira ngo bakora akazi kabo neza. Dieudonne Ntashavu ni umushakashatsi mu binyabuzima avuga ko bagiye gutegura inganda maze bavugane n'ikigo OBR kugira ngo bamenye ivyo bazohora batozwa kw'amakori. Twaragiye dusanga ivyo bigenda hanze kenshi bica ku madouane, hanyuma bimaze guca kuri ayo madouane ni byiza rero yuko abahakora bwa mbere ho tubanza kumenya ko babizi. Hanyuma mu ruganda twakoze twabonye ko aya masezerano n'amasezerano biboneka ko ari mashasha, nico gituma no mu bikorwa twiyumvira kuzokora muri kazoza tuzobandanya kugira ngo basanzwe bakora ku madouane nabo tubigishe cyane kugira ngo bashobore kugenzura neza ntihagire itunga ry'igihugu risubira kugenda gutungisha abandi ariko umwene gihugu n'igihugu bagasigara ataco basigaranye. Ivyo binyabuzima bivugwa akaba ari nk'umuravumba, umuremera, umuvyi, umuhengerihengeri n'uburunga.